n'ibidukikije byarahahoneye, kandi ibyo biribonekeza ku isi yose no ngaho iwacu harimwo. Umuntu ari mu mahoro ni ukuvuga abana neza mu bwuzure muri izo mpande zose, ariko kandi wenyine muri we nk'umuntu akumva ko ari umuntu yuzuye nawe atekanye mu mutima. Imana iri kuravuga, Imana itubwira yuko ari itunga rikomeye. Mwumve yuko atari amahoro gusa asanzwe yo kuvuga ngo nta mvura iri kwiragwa cyangwa nta zuba ryinshi ryatse cyangwa nta nkoho zavuze. Ni ikindi kintu gishingiye kure, kandi umuntu atoza gufata nk'akantu umuntu aherako, ahubwo amahoro aza nk'icamwa c'ibindi bikorwa vyiza byose biba vyarangutse. Kuko iyo hagize ikintu kitagenda neza na kimwe, iyo habaye ibintu bidatunganye, n'amahoro acahungabana, n'umuntu ahungabana muri we, amaze guhungabana agaca ahungabanya n'abandi. Abantu rero barahungabanye kubera ibi twariko turavuga, ingene igicumuro kigenda kirarandagata, ingene igicumuro umenga kirandukira, ingwano ziraduka, abapfu bukuru barabupfa, abicana baricana, abibana baribana, ababesheranira barabesheranira, abarozi bobo bati twatanzwe, abatanga ishano sino kurirwa ndabavuga, gushika n'ubu sindamenya igituma batanga ishano. Sinzi inyungu irimwo, sinzi icamwa kivamwo, sinzi ko baca barara basinziriye neza baritanze, mugabo nibo babizi, sinzi ivyo ari vyo. Mugabo vyerekana ingene ikibi cinjiye mu mutima w'umuntu kigashika kure, aho umuntu anezerwa nuko yoshira ishano mu vyo kurya, abantu babifunguye bose bakagwara bapfa bagapfa, abagize Imana bagakira. Nukugira igene ikibi cashitseyo. Ivyo rero bica bihungabanya abantu, kandi mu mpande zose. Mu gihe ca Yezu mu kuvuga aya majambo mwavyumvise mu gisomwa, yarazi neza yagiraje muri ya nzira y'amagorwa, kandi yarazi neza yuko aba batumwa biwe bazohungabana gose, kuko ivyo yagiriwe vyari biteye ubwoba. Yarafashwe, arakubitwa, bamushyira muri sentare, bamucira urubanza rutarigo, baramwagiriza, bamubamba ku musaraba, bamwica urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rw'ababisha, urupfu rw'abahemu, bamwe bavuga ngo bahemukiye igihugu, urupfu abantu baraba bagatwenga. Hamwe ata muntu n'umwe yokwifuza ko umuntu wiwe yopfa urupfu rwo ku musaraba, kuko ndetse ko rubabaza, rwari urupfu rumaramaje, rurimwo ibimaramare vy'ububambwe, ariko bikamaramaza n'umuryango wose. Babonye ivyo bamugiriye, abatumwa murazi yuko bahunze bagata bakomoka. Niho twumvise Yezu avuga ati ndababwiye ivyo bitarashika, kugira ngo nivyashika muzomenye ko nari narabivuze, nivyashika muheze mwemere. Ntibazokwemera kuko akubiswa apfuye, mugabo nuko yavuze ko azopfa, hanyuma ku munsi ugira gatatu akazuka mu bapfuye. Bamenye ko yari yarabivuze, ntibaze batangare, ntibaze bibaze ngo n'umuzimu babonye, bamenye yuko yatsinze urupfu. Ariko imbere yuko ashikaho ntivyari vyoroshe. Muribuka Petero ingene amwihakana gatatu, muribuka uwamuguze akamugurisha amahera 30 n'ibindi. Abatumwa babonye ivyabaye bagize ubwoba bwinshi. Dusomye mu gitabo cy'ibikorwa vy'abatumwa mu kigabane cya 2, batubwira ko biyugarana ngo kugutinya abayahudi. Yezu ababwiye ati ntimutinye, ntimugire ubwoba, ntimugire ubwoba, ntimutinye, nimuhumure, ndabahaye amahoro yanje. Ibitera ubwoba abantu rero ni vyinshi. Uyu munsi dushaka yuko aya mahoro ya Yezu atari kuyumva gusa, mugabo tuyakira, kuko igihe nk'iki n'igihe cy'inema zidasanzwe. Igihe nk'iki n'igihe by'ukuri
ijambo ry'Imana rirangura icyo rivuga muri twebwe, muri abo bose baryumviriza, muri abo bose baryakira. Ntituri ngaha kugira twumvirize rero ingene Yesu abivuga, turi ngaha kugira ngo twakire ayo mahoro umwe umwe mu vyo arimwo. Ibitera ubwoba, ibituma abantu bahungabana, ibituma abantu babura amahoro ni vyinshi. Aya mahoro y'umutima tuvuga kenshi bishobora kuva no ku vyabaye inyuma. Ukubura amahoro y'umubiri aboneka akenshi biva ku bintu vyashikiye abantu bibi, ibintu vyadushikiye bibi bigatuma abantu duhahamuka, tugahahamuka kubera ubonye uwo bishikiye. Abatumwa barabonye ingene vyashikiye Yesu. Ngaha mwese twe turi ngaha turaza abantu twari tuzinanye, tuzi ko bishwe ni n'amagume, tuvyita amagume n'ayandi mazina yose mushobora kuvuga. Turaza umuntu yishwe, turaza umuntu yarashwe, turaza umuntu kanaka wahe yari umubanyi banyuruje, turaza umuntu yari ishano, turaza umuntu, nukuvuga ibintu vyashitse, vyashikiye umuntu tuzinanye, vyashikiye umuntu dukunda, vyashikiye inshuti. Nkuko abo batumwa babonye vyashikiye Yesu bagize ubwoba, tuti bijya bintu nanje simpa vemera nkawe, nanje ntibave bangira nkawe. Ibintu twabonye bikaduhahamura, biratuma tudatekana, biratuma tuguma mu bwoba kuko vyadukomerekeje. N'ibindi vyinshi bishobora gukomeretsa umutima bigatuma ngira ubwoba bwinshi, kandi ubwoba butekeye mu mutima nkaguma ngenda. Mugabo umuntu murabizi, umuntu aragenda mugagenda kebaguzwa, arabahahonyora. Umuntu ntiyumve ko yidegemvya muri we, n'ivyo akora akabikorana ubwoba. Iyo umuntu akoranye ubwoba naho nta rukundo ashobora kugira. Biragoye kuvuga ko yakoranye urukundo mu gihe yakoze afise ubwoba, kuko atinya ivyo hava bimushikira. Abantu bagasimba umutima. Iyo umuntu avyibutse umutima ugasimba canke akikanga wenyene canke akararota, najya abantu birashika bakarota ukazamumva shizinduru ku muntu. Hari igihe yarota bariko baramwirukako, nibisanzwe ivyo birabaho. Muga hari igihe arota ibintu ugasanga bivanye n'ibintu yabonye, ibintu yumvise canke yabayemwo canke abiwe babayemwo. Tuvuze rero twumvise atagakacira, tuti hari igihe duca tuvuga ngo n'amahoro kubera ngira ngo atanduru iri kuravuga ku ruhande. Mugabo mbega bisigura yuko umuntu aba DJ. Abarundi muraze turakunda kubazanya ngo n'amahoro. Mwese muca mwishura ngo yego ni sawa. Abarundi turavuga amahoro cyane, namwe murabizi. Turamukanya amahoro, kandi n'indamutso nziza cyane, kuko n'indamutso ya Bibiliya, n'indamutso y'Abayahudi, shalom. Kandi umuntu agukunda nico kibaza kubaza nyene ngo n'amahoro, kandi nuko nyene duca tuvuga ngo ni sawa, wemwe ngo n'amahoro. Mugabo ku muntu wiwawe ushobora kubwira, ukugurira umutima, hari igihe uca umubwira ibindi, ati ayo ngo wowe ukamubwira, ugasanga aho uramubwije ukuri, umubwiye uva ivyo ubayemwo vy'ukuri. Mugabo abantu muramukanya binyuma uvuga ngo ngo n'amahoro, ngo ni yabuze igitoro. Mugabo kubera umuntu avuga ati ishwida ngo n'amahoro, azi neza muri we yuko adatekaniwe. Hariho ibitera ubwoba nk'indwara. Hari indwara zica, indwara zirica. Hari indwara zikomeye, hari indwara zidakira. Mwese mwarabaye mu gihe ca corona, n'ubu mbere ngo ntirahera. Corona yateye ubwoba isi yose, abantu barajugumira, abantu bariyugarana, abantu barafata ingingo ruhasha. Kubera iki? Kandi nivyo vyari bikwiye ko bazifata kugira ngo bakinge. Mugabo isi yarajugumiye, isi iragira ubwoba. Ingwara, hariho n'izindi ngwara yatari corona nazo nyene zitera ubwoba.
umuntu ayanduye ashobora no guca yihebura, cyangwa uwawe bavuze ngo arayigwaye ugaca wihebura, ugaca ubura amahoro, mbere no kwidogera Imana ukidogera Imana ngo yaguhevye. Ingwara zibabaza cyane, ingwara zitwara amahera menshi, ibyo byose birahungabanya bikabuza amahoro. Kubera iki? None tuzomuvuza gute? Amahera azova he ko ari menshi, ko ari ingwara igoye? Abantu baratinya urupfu, baratinya urupfu, kandi birumvikana. Ugutinya kazoza kuko tutakabona neza. Mbega ejo tuzoga iki? Umuntu arahungabana. Mbega ejo nzomenya mu ishure ntavyo nzi, kuko naronse amayesheke menshi. Uho abanyeshure ngira ngo ivyo vyaheze by'ubwoba bw'ishure, kiretse abo muri kaminuza baguma biga. Ivyo ntararonka. Mbega jeho nzoronka umugore ryari? Nzoronka umugabo ryari? Sindabizi, vyatevye. Kazoza kazoba kameze gute? None nzoguma muhira? Ibibazo vya kazoza umuntu atabona neza kandi bihungabanya. None je nzoronka akazi ryari? Canke nzoronka akazi gashobora kuntunga gute? Mbega ejo jeho nzomera nka naka ryari? Ibibazo vyejo, ejo ntarabona mugabo nifuza, kandi nkabona yuko hari ibintu bimwe bimwe ntarashikira. Ntabona kazoza kanje nari nizeye ingene kazogenda. Hari ivyo tubona bibi bihungabanya ubuzima bw'ikibano, kubera yuko bibaye atawuvuga ngo birabaraba, nawewe biba bikuraba, ugasanga biragukorako. Mbega ubu buzima buzimvye, ibi biri mu kibano, mbega izi ntambara ziba, mbega ko numva umenga n'ubu undi hariho ibintu biriko biravugwa, ibihuha birahungabanya abantu. Ubushomeri, akarenganyo, ubugizi bwa nabi, abantu babi bagira inabi, ni hamwe umuntu asigara atinya uwundi. Murabona ubu uye turagenda ahantu tugatinya kunywera mu kirahuri kubera y'amashano nariko ndavuga, kuko ntumenya iyo uza kuririra ahariho. Kuko nanaka yarigwaye, yararondeye ahantu yariririye yarabuze, ngo yakameme ngo none kwa naka, ngo ya ngo hano ngo none kwa naka hoho niho noririra, ngo eka none ko naririye he? Ukarondera ukabura, ugaca uvuga uti none umuntu wo kwizigira ninde? Ugatinya umuntu kumwitura, kuko uvuga uti uwo nituye yarampemukiye, n'ivyanje byose nabisanze kwibarabara, kuva uyu munsi nta muntu numwe nzosubira kwizigira, kuko barankomerekeje, nta muntu nzosubira kwizigira. Ubundi akavuga ati ibintu bangiriye ni bibi ku buryo nta muntu tuzosubira kuvugana muri bajya a, kandi ukarahira ugafata ingingo. Abameze gute ni babi, nta bindi. Nabo mugabo muri uku kugara umutima nta mahoro apfa abironkanye, kuko ivyo ntibitanga amahoro y'umutima. Mu miryango ingeso mbi n'ivyo tubona biratuma abantu bakekereza. Nico gituma abantu basuma isaku mu matelefone, murabizi, kuko ntiwizigiye neza uwo mwubakanye, kuko ntiwizigiye neza uyu muntu. Ninaronka akaryo ndaza kuraba, mbere mukanaka yararavye mu telefone asanga amajambo ameze, reka ndabe nanje wanje. Ugasanga umuntu ntatekanye. Ivyo byose vyerekana mu vy'ukuri umuntu atagira amahoro. Yezu ariko avuga ngo ndabahaye amahoro, ngo mugabo sindayabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Mbega muri izo ngorane z'isi, muri izo ngorane tubamwo, mbega isi ikora iki? Isi irakora ibintu. Aha ku isi hariho imigambi myiza yo kuzana amahoro ku isi. Hariho n'inama mpuzamakungu bita ngo ni ya ONU, kandi mu vyijejwe ngo nukugira ngo ku isi habe amahoro,
bagerageze gukinga ntiyasubire kuba ingwano na burya bayishinze haje kuba ingwano ya kabiri y'isi yose. Umugambi wari uyo, ntiyasubire kuba ibintu nk'ivyo, ntiyasubire kugwa ibara. Mugabo ico tubona nuko ingwano zirabandanya, n'ubu uye ziriho. Nta na rimwe isi yigeze ibaho ata abantu bariko baragwana. Ibi bikerekana yuko mu vy'ukuri ayo mahoro turondera y'inyuma ziza ziriho, inzego z'umutekano zose z'abasirikare n'abapolisi ziriho, n'izindi zitandukanye zijejwe ibikorwa karuhariwe n'ubuhinga karuhariwe, izo zose zirabaho kugira mu bihugu haba amahoro. Kandi bose niyo bavuga, bose biyamamaza niyo bavuga, bose niyo bemera, bose bavuga ngo jeni natogwa ngo tuzobazanira amahoro, bose 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 mugabo. Mbere mu kurondera amahoro rimwe rimwe b'abantu ntibareka gukoresha n'igikenye, vuze batekaniwe haba namba. Nico gituma usanga haba imyidogo, abantu bidogera mu mazu, twidogera imbere y'amateleviziyo, namwe murabizi, twidogera imbere mu bubare turi kumwe nabi wacu. Ikimenyesha yuko abantu badatekanye, imyidogo y'umwanya wose, imyidogo y'umwanya wose, kwidogera abanaka n'uguca imanza by'umwanya wose. Mbega umurundi aca imanza zingahe ku munsi? Umukirisu aca imanza zingahe ku munsi umwe? Imanza zimwe ducira abandi mu vyiyumviro kandi tukazibacira mu biyago. Mugabo ijya vyose vyerekana iki? Yuko tudatekaniwe mu mutima. Isi kandi musiguro Yohani Mweranda atanga ariko aravuga isi, abashatse kutubwira isi igwanya ijambo ry'Imana, igwanya ubwami bw'Imana. Abashatse kutubwira ka gatima k'isi, yasi temera Imana, yasi igomba kwitunganya, ishize ku ruhande Imana. Hariho ivyo ituzanira ikatubwira yuko biza gutekanya abantu, gushika naho n'abanwa kamogi canke ibiyaruramutwe babigira ngo kugira ngo batekanirwe mu mutima, babigira kugira ngo nibaryama basinzire, kuko atakanyoye ntatiraza kuronka, atanyoye uducupa nka 5 ntasinzira. Mugabe ngo yatunyoye ngo nca ndyama neza, niko akubwira. Barabinwa kugira ngo batekane. Ariko kandi hari n'ibindi bigo, hariho imigigwa, hariho utugenegene dutuma abantu basamara, bikabaruhura mu mutwe, bakabifata nk'uko umenga nivyo bibazanira amahoro. Bamwe mbere bagahava babihungiramwo, ukazosanga mu nyuma vyarababoshe, bagaca bagwa muri dependance, ntibagishobora kuvyiyambura. Umwe wese ararondera ikintu ahungiramwo, kigaca gicika nk'ubumara, nka droge kuri we, ikintu adakishobora kwikura. Nico gituma hagwiza ibibanza vyo kwinezereza, ibibanza vy'utugenegene twinshi, aho usanga abantu bahurirayo ari isinzi, bakikura ibivumvuri mu mutwe, bagashobora gusinzira ijoro rimwe. Ariko hariho n'ibindi vy'ubuhinga navyo nyene bifasha kandi vyiza, abantu bagerageza. Umuntu azokubwira ubu ari ibintu usanga biharawe, ubu ku isi muzobona ikintu ca yoga cakwiye kw'isi yose, bavuga ngo biratuma umutima ukiruruka ukaruhuka. Ni imigigwa n'ama exercice ibintu bakora biva hariya mu Buhindi, muri Aziya, bakabijamwo bakacara ngaho bakagorora imitsi, bakavuga ngo bariko barasenga n'uburyo bwo gusenga ukuntu, bakavuga ngo birabaruhuye. Na massage murabizi ziraharawe gose, ziraruhura. Umuntu yagiye muri massage avayo amerewe neza. Sindababwiye ngo nimbujeyo, zirafasha umubiri, mugabo ntizitanga amahoro mazima yuzuye, relaxation. Bijya vyose biri mu bintu isi iduha ngo bifasha abantu kuruhuka. Hariho n'ibigo bifasha abantu gukira ibikomere, kuruhuka mu mutwe.
kandi bikabafasha by'ukuri, ukabona ko abantu bateye intambwe, kuko murabizi hariho n'abagwara bagakenera kuvugwa kuko bagize ingorane, ngo bamenye ububasha bw'Imana babwemere. Ibiro nivyo umuhanuzi Yeremiya yavuze. Murasoma muri Yeremiya ikigabane cya 6 umurongo w'14. Yeremiya avuga ngo, ariko avuga abatwara ibihugu, ariko avuga abahanuzi, ariko aravuga abasaserdoti, abahereza nkuka, ngo bakora bagakoresha uburyo bw'iyi si bakabwira abantu ngo bariko bazanira amahoro. Umviriza ingene bivuga, ngo batenga imvune y'igihugu canje badendekera, ngo baratenga imvune y'igihugu canje cyakomeretse, muravyumva, kigwaye, ngo badendekera, bakavuga ngo n'amahoro n'amahoro, ngo kandi atamahoro ariho. Aba ngo n'abahanuzi b'ibinyoma, aba aye ngo harimo abahereza nkuka n'abarongozi b'igihugu, ngo baguma bavuga ngo n'amahoro n'amahoro, bariko badendekeranya ngo utuntu tudafashe.